rero ikibazo kininiya cyane cyo gukingira amashamba ni intwaro mbi, ni intwaro itabereye. Iyi intwaro rero itabereye ituma ya mategeko akingira ibidukikije, akingira ayo mashamba ataja mu ngiro. Hariho itegeko rigenga amashamba code forestier, hariho itegeko ari magiriranire code de l'environnement na code de l'eau. Ayo rero ni magiriranire niyo code de forestier, iyo yaba yagenda mu ngiro nukuri ntacobujije ko amashamba yifata neza mu Burundi. Umva rero iyo ntwaro itabereye byose bica biba urudubi, kandi ni ikibazo kinini ku ruvyaro rwacu mu minsi izoza. Ico kibazo kidafatiwe imigambi, kidafatiwe ingingo zo kugikingira. Mbere no kwibutsa ko nimba nibuka igihe mu mwaka uheze umaze kumva ko uyo mushikiranganji wa mbere yari akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati, bavuga ko nawe yagiye kurima ibyaya mu kibira bari kumwe n'abaguverineri bo mu Kayanza b'ico gihe. Uca wumva ko abatoyi nabo baca bakwirikira umwe ruva ibukuru gakwira hose. Ikindi kibangamiye amashamba mu gihugu cacu c'u Burundi ni igwirirana ry'abantu ku murindi udasanzwe. Isi nayo urabona yaraze ntiyaguka, abantu baguma bagwirirana, bakeneye kubaho, bakeneye gucana, bakeneye kurima. Ico naco ni ikibazo nyamukuru kibangamiye amashamba. Baza guca inkwi, baza kurimayo, baronka amatongo. Ngarutse kwa ca kibazo c'intwaro ibereye, hakaba n'amusitanteri benshi mu makomine atari make batanze ibitara vya leta, kandi ibitara vya leta navyo kibujijwe yuko babitanga. Ikindi kintu kibangamiye amashamba ni imiriro ya nyakanga. Nta mwaka n'umwe uhera utumvise yuko ishamba rya Kibira, rya Bururi, rya Vyanda vyahiye. Tutibagiye intambara zama zisubiriza muri iki gihugu cacu c'u Burundi, kuko uno munsi intambara iriko iraba mu Burundi, nimba ari abasirikare ba leta bagiye kurondera abicanyi, abasi babo baraturira nk'ikibira canke irindi shamba bibaza ko ariyo binyegeje. Hanyuma rero ikindi kigoye kumva nuko ayo mashamba yose ata myaka ine ataronse finansema ajya amahera yo kugira ishamba ribe riza, avuye mu bapartenere, avuye mu bagenzi b'u Burundi, avuye muri Union Européenne. Nukuri uwo harura amafaranga amaze kuja mu mashamba ya Kibira, ya Bururi, ya Ruvubu, ya Rusizi, n'amafaranga menshi cyane, ariko inyungu, ariko nta mwimbu uboneka. No kubwira atari ugushikuza ko hariho amashamba asigaye avugwa kw'izina. Ndaguha akarorero, ishamba rya Kinoso mu ntara ya Makamba ntirikibaho. Ishamba rya Mukunguru Kambasi rivugwa kw'izina, ishamba rya Vyanda ni kw'izina, n'ibiburiburi by'Ubururi njanye na Rusizi hajya urabona. Ibaze ishamba bemera ko bashiramo itongo ry'abapfuye ari ishamba rikingiwe, riya rya Rusizi amatete birirwa baraca risigaye ku munwa kw'izina. Ugashira ko na za Kibira ku mwaka usanga bagiye baranyotora amatongo y'ukurimamo. Naho ukabuzi yuko amashamba iyo atabungabunzwe, iyo adafashwe neza, ni vyabiza, ni bwa bushuhe buza mu Burundi, hanyuma indwara zikaba nyinshi, ni ya misozi ibomagurika, ni ya mvura itabikirwa ku gihe, ni ya mazi atosakirwa, ni ya nkukura umuntu yovuga agatama. Niho mvuga yuko iki kibazo c'amashamba kidafatiwe ingingo ruhasha, turiko turaraga abana vyatunaniye.